kwamba Jamhuri ya Muungano wa Tanzania muhimu zaidi kuliko matakwa binafsi ya mtu yoyote. Masuala ya mwelekeo wa kazi za serikali kwa miaka 5 ijayo na ufafanuzi wa kina wa hatua zitakazochukuliwa kutekeleza dhana ya kazi na utu utatolewa katika hotuba ya uzinduzi wa Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nimepokea pongezi kwa heshima kubwa na sasa inaanza rasmi. Nawashukuru wananchi wote wa Tanzania na ni imani yangu kwamba tutashirikiana ndani ya safari hii. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Amen. Ya Muungano wa Tanzania, naomba niwaalike viongozi wote na wananchi tupunge vigelegele, wa Tanzania wasikie, dunia isikie. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Umoja wa Falme za Kiarabu, balozi wa Vatican, balozi wa Italia, balozi wa India, balozi wa Ujerumani, balozi wa Ethiopia, balozi wa Msumbiji, asanteni sana kwa uwapo wenu. Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, waheshimiwa marais mliopo, waheshimiwa viongozi wa wakilishi wa marais kutoka ukanda wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na waheshimiwa viongozi wakuu wa stafu mliopo, waheshimiwa mabalozi, wakuu wa vyombo vya ulinzi na usalama, waheshimiwa viongozi wa siasa na madhehebu mbalimbali ya dini, waheshimiwa wageni waalikwa, ndugu wananchi, mabibi na mabwana. Mpaka hapa ndio tunafikia mwisho wa sherehe za uapisho wa Rais mteule wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Amiri Jeshi Mkuu leo hii tarehe 3 Novemba 2025. Tunakushukuru Mheshimiwa Rais na tunakuomba sasa Asante sana Mheshimiwa Rais. Mheshimiwa Samia Suluhu, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ameshatoa hotuba yake akiwashukuru wa Tanzania wote, wananchi wote wa Tanzania kwamba mwendo wa miaka 5 ama awamu wa miaka 5 ambayo walimchagua kwa rais wao wanaenda kuongozwa naye, anaomba kuwa washirikiane kwa kuwa Tanzania itakuwepo kama ilivyo na wanalazimishwa kuiendeleza mbele, kuisongesha mbele. Akaomba kuacha utengano huo unaoweza kuwatenga wananchi wa Tanzania wote. Sasa hivi huyu Samia Suluhu ameunga mkono na marais wengine kutoka nchi mbalimbali, mabalozi tofauti, balozi mbalimbali wameishaunga mkono katika sherehe hii ya kuwapa mapo mkuu wa nchi ya Burundi Ndayishimiye Evaristo ni mmoja wapo wa marais waliounga mkono Mama Samia Suluhu Hassan, kiongozi ama rais wa nchi ya Tanzania. Sasa hivi ameisha toa hotuba yake, ameisha hapa. Watanzania wanategemea nini kuhusu rais huyu anayetawala nchi ya Tanzania sasa hivi? Lakini tuwakumbushe kwamba Watanzania sasa hivi wako katika maandamano. Ameapa bila raia kuunga mkono. Ni viongozi tu ndio waliounga sherehe hii mkono, ambapo raia wamekatazwa, hawaruhusiwi kuingia ama kuunga mkono katika sherehe hizo. Sherehe hiyo pia imefanyikia hapo jiji Dodoma, katika mji mkuu wa Tanzania wa siasa. Ingawa vilikuwa vikizoea kuwa hiyo sherehe inalazimisha kusherehekewa kule Dar es Salaam,
Ndiyo jiji la wananchi wengi wanapenda, viongozi wanapenda, lakini sasa wamechagua kusherehekea siku hiyo kule Dodoma, jiji la siasa la Tanzania. Suluhu Hassan hakupotea, kawia au makupata muda mrefu akiongea na malaia, kwa kuwa nchi ya sasa hivi iko katika shida. Eti ataviweza je? Atavimaliza au atashindwa katika awamu hii ya miaka 5 anayoanza sasa hivi? Tutegemee. Nko tubibabwira rero canke tubibashikiriza mu rurimi rw'ikirundi, umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Varisito Ndayishimiye akaba nawe yashitseyo nyine. Muramubona mu baperezida bakiciye bakigwa na Madamu Samia Suluhu Hassan, numwe muri bo. Muri kano kanya rero mu gihugu c'u Burundi naho ntivyifashe neza. Varisito Ndayishimiye nawe aratekewe n'icoba ko umwanya ku mwanya ashobora gutembagazwa. Ni mu gihe kandi biboneka ko uyu Samia Suluhu Hassan nawe arafise ubwoba. Amri Jeshi Generali Mukunda sasa hivi amekosekana, ametoweka. Se yoba yararengeye hehe? Yarabuze, yaburiwe irengero. Bamwe batese yoba apfunze, yoba yarahunze, yarasohotse igihugu canke yaracari mu gihugu. Ivyo byose birerekana ko ngaho muri Tanzania ibibazo bikomakomeye cane, ibintu bibandanya gukomera. Ubuzima ngaho muri Dodoma bwahagaze. Abanyagihugu bose biriwe bapfungiranye. Biboneka ko hari ikintu kidasanzwe, kwikeka, ubwoba bukomakomeye cyane ko umwanya ku mwanya hashobora kuba ibintu bidasanzwe, k'abanyagihugu bashobora kwiha amabarabara bagasubira bakaja mu myiyerekano. Ibintu biraboneka ko bibandanya gukomera cyane ibiriko bigenda bibera ngaho muri Tanzania. Varisito Ndayishimiye nawe rero kuba ariko araja kwihuza na Samia Suluhu, kandi biboneka ko nawe ari muyabira muri kino gihe, n'ingorane zikomakomeye cyane. Chama cha Mapinduzi CCM mu ishaka riri ku butegetsi, aho inyuma yaho barasiye Tundu Lissu ndetse na Chadema bakaba bagenda bayegezayo Ministre w'intebe canke Premier Ministre Kassim Majaliwa. Biraboneka ko ari inyuma ya Madame Samia Suluhu Hassan. Mwijambo nawe yashikirije mu makuru tuza kugenda tubatohoreza, tuza kugenda tubashikiriza uko umwanya ugenda ushika. Ni ibintu bikomakomeye cyane rero ibiriko birabera ngaha mu gihugu cacu Burundi, aho biboneka ko rero ibintu bitoroshe na gatoya. Abategetsi b'igihugu, abategetsi batwaye muri kino gihe, bikaba biboneka ko hari byinshi bagomba kwiga. Muri bino bihugu vyo mu karere biboneka ko umutekano atawuhari, haba ngaha mu gihugu c'u Burundi, muri Tanzania, Kongo, ibihugu vyose bituranye bikaboneka ko ari ingorane. Mu baperezida bagize East Africa y'ubuseruko nyine, abaperezida 3 bonyene nibo batanze hongera kwa Samia Suluhu kuba ngo yaratsinza amatora. Aho umuperezida atawundi ni perezida w'u Burundi, perezida wa Kongo Kinshasa LDC na perezida wa Somalia. Abo nibo babashije kubwira Samia Suluhu Hassan ko bamushimiye nyine ku ntsinzi yaronse muri ayo matora. Ni mu gihe umukuru w'igihugu ca Kenya William Ruto yacecetse. Umukuru w'igihugu kibanyi c'u Rwanda mu buraruko Paul Kagame nawe yacecetse. Umukuru w'igihugu ca Uganda Yoweri Kaguta Museveni nta kintu na kimwe yigeze ashikiriza. Umukuru w'igihugu ca Sudani y'Epfo Riek Machar nawe Murantunga Salva Kiir nta kintu yashikirije. Ibintu birabandanya gukomera cane, birimo birateza urunturuntu bivanye nuko abo bakuru b'ibihugu biboneka ko ata kintu bigeze bagaragaza kuba bakishimira intsinzi ya mugenzi wabo. Biboneka ko
kuko nabo babonye ko harimwo amahinyu n'amanyanga menshi ibiriko birabera muri Tanzania, mu gihe abene gihugu bari bahagurutse basaba ko ivyo biriko birabera Tanzania vyo hava biteshwa agaciro, ko ayo matora yibwe kandi ko abanyagihugu bakumiriwe, ko uwagomba gutorwa atari we yaciye atorwa, amajwi yibwe. Ni mu gihe rero Samia Suluhu batangaje ko CCM yaronse amajwi ashika 97 kwijana, bijya gusa nka bijya byabaye ngaha mu gihugu c'u Burundi nyine aho bihaye amatora yose bo bakihaye ibice 100% mu matora aheruka. Inzu z'abanyamiziki vyamamare ngaho muri Tanzania harimo nka Wasafi Media zaracomwe, zaraturiwe n'abanyagihugu bari mu myerekano, bagiriza ko abo ba influencer canke abavuga rikumvikana rikijana ataco barafashije mu bene gihugu. Nyamara ni mu gihe Diamond yari yaciye afuta amafoto yose yamugaragazaga ari kumwe na Madame Samia Suluhu, umukuru w'igihugu kibanyi ca Tanzania. Kugira ngo amakuru mwene nkayaza gushikira wafyonda subscribe canke ni gukoresha ururimi rw'icongereza ugafyonda subscribe, nyine wabukoresha ururimi rw'igifaransa ugafyonda s'abone. Amucuja ngaho iburyo ufyonda no kwa kano kameze nk'agakengeri. Amakuru ibiganiro dutohoza mwanya ku mwanya bizoja bigushikira uzoba uherereye hose kw'isi.